twababwiye ko mu gice cya kabiri tuba turi kumwe n'usanzwe ajejwe igisata cy'ubudandaji mu ishyirahamwe Akishar Purna Agribiotech tuyagira cyane ku kamaro k'ifumbire kama Purna Sampurna. Nivyo turakora ibitandukanye ariko mu nda hatarimwe akantu biragoye uno munsi raza kutuyagira ingene iyo fumbire idutuma tubahona cyane ibitegwa bitanga umwimbu umeze neza. Umwite Fabrice Nduwarugira. Mwiriwe cyane Fabrice. Mwiriwe cyane Arno. Wiriwe neza? Mwiriwe neza cyane. Akishare hayagwa maki. Akishare hayagwa meza gusa. Na cyane ko twabaye nk'inyishu ku kibazo c'uburimyi mu Burundi. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ati gute Purna Sampurna ari ifumbire kama kandi ari inyishu ku kibazo c'uburimyi mu Burundi? Icambere coco no kubwira nagomba mbanze mu mwanya mutonda gusigurira hagati y'ifumbire kama icari co n'ifumbire mvaruganda. Tuvuze ifumbire kama no kuvuga ko ibitandukanye n'ifumbire mvaruganda. Ifumbire mvaruganda ni zimwe ziboneka habaye kuvanga ama produits chimiques habaye ama formule. Iyo tuvuze ifumbire kama ni nkuko ukoresha amase y'ikirundi, ni nkuko ni fumbire kama nyene. Iyo fumbire kama rero igizwe n'utunyabuzima kuko iyo tuvuze ngo isi yaratitutse ni kujya kuntu wafashe tuja gukoresha amafumbire mvaruganda arimwo ubumara bwica utunyabuzima. Utwo tunyabuzima wumve umusiba, wumve igikogoshi, mu buryo bwumvikana utwo tunyabuzima nitwo Imana yari yarashize mu isi ndimwa kugira ngo dutunganye ingaburo z'ibiterwa. Kubera gukoresha rero ama engrais chimique ariyo mafumbire mvaruganda, twatunyabuzima twarapfuye, tumaze gupfa isi cisigara uko. Rero duca tugerageza gukoresha ama engrais mvaruganda ariyo ma engrais chimique kugira ngo tugerageze gukuza igiterwa ku nguvu kubera kitaba kiriko gikorana n'isi. Bisanzwe rero ama engrais mvaruganda ariyo engrais chimique akorana n'igiterwa gusa ariko ntasubiza kanoverisi. Iyi fumbire nto kama rero Purna Sampurna nayo igizwe n'utunyabuzima. Amagerageza yakozwe na izabo basanga birahura neza n'utunyabuzima tw'isi ndundi dutanga kanovera tugasubiza kanovera isi aho igiterwa kironka ibigifasha bifashijwe n'isi nyene. Isi kaba nk'umuvyeyi yonse umwana, isi ikaba ariyo itunganya zangaburo bifashijwe muna twatunyabuzima teza tugatunganya ifungurwa ivyo twokwita nk'ivyunyunyu igiterwa gikenera kugira ngo gikure neza, kirinde ingwara, gitange n'umwimbo mwiza. Rero niyo nyisho kugira ngo dusubize isi akanovera, tugerageze kukumira ayo mafumbire mvaruganda kugira ngo abantu bashobore gufungura imfungurwa zizira kanenge zitagira n'ubumara bwica amagara yabo no gukingira ibidukikije muri rusange. Urumva ko ngo ni inyishu ku isi ndundi. Uno munsi Akishar nishiramwe ryatanguye ryari rifise ayo maproduit kuratubwira mbega bimeze gute muri rusange? Sinovuga ko ari ryavuba nubwo atari n'irya kera cyane kuko habayeho umwanya muremure wo kugira amagerageza hamwe n'ikigo kibijejwe arico izabu ariko muri itaza. Yego kwitaza kugira ngo tukore ibintu bihuye n'ivy'amategeko y'igihugu cy'u Burundi icemera. Izabu yarazungurutse intara zose z'igihugu baraba bati aha muri iyi ntara hakunda igiterwa iki, muri iyi ntara naho hakunda igiterwa iki, reka tugende tugerageze vy'ukuri ko iyi fumbire ihura n'ivyo igiterwa gikenera na cyane bikunda muri iyi ntara. Na cyane ko mu gihugu cy'u Burundi twari twarasizwe mu bisanzwe mu mahanga aho bateye imbere mu burimyi nta fumbire imwe ikora ku biterwa byose. Imigwi y'ibiterwa igira ifumbire yavyo na cyane ko ibiterwa bidasangiye ubuzima. Dufatiye nk'akarorero ku muceri, umuceri n'igiterwa kibana n'amazi. Yata amazi ntiwimbura. Ariko ibiraya iyo bironse amazi menshi uba wamaze guhomba. Bivuga ko ivyo bintu bibiri bidasangiye ubuzima. Na cyane nk'uko ubuhinga bubivuga n'utunyabuzima dutunganya ivyo kurya canke ivyunyu by'ivyo biterwa si tumwe ku migwi y'ibiterwa vyose. Rero ibinyantete kuri twebwe muri Akishar Purna Agribiotech dufise ifumbire iyo ku migwi y'ibinyantete, hakaba ifumbire y'ibiterwa mbumbarugo, hakaba n'ifumbire no kwita havuye ibinyantete hakaza amaregimineze, umuceri, amaregimineze, ibiharage, ibiyoba, ubushaza, isoya,
iyo tuvuze amasereyale tuca twumvamwo umuceri tukumvamwo ingano tukumvamwo amasaka muri uwo mugwi iyo tuguze ibirya biterwa mbumbarugo navyo murumvamwo izo mboga z'ubwoko bwose ibitomati ibigori n'ibindi rero imigwi y'ibiterwa ifise ifumbire yavyo rero izabu yadufasha kuzunguka kuraba ko ahantu hose hakunda ivyo biterwa iyo fumbire vy'ukuri baravye bagapima bakagira test du sol bagasanga birahura kugira ngo yemerwe n'ibigo vyose bibijejwe mu gihugu c'u Burundi yego urumva rero vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2018 tuja kuronka uburenganzira bwo kuyishira ku isoko mu bihumbi 2022 uno munsi leta y'u Burundi riko irahimiriza abene gihugu gusubira ku matongo kurima beruka kumva umukuru w'igihugu ariko avuga ati burya uburimyi ni ikintu gikomeye cyane umuntu ntiyishimira akazi kamwe bari karakora ariko tugende kurima tubyaze umusaruro ryasindimwa Imana yaduhaye uno munsi wavuze ngo muhingura ifumbire iba iri ku gitego iki canke kiriya ibifise akamaro iki canke kiriya uno munsi ababitura mutanga ubwoko ubuhe muri ino shirahamwe ryanyu Action pour na Agribiotech yego reka naje ndabishigikire ivyo vyanyakubahwa umukuru w'igihugu nivyo nandi murimo yego ndabishigikiye kandi kinezera nuko ubu no mu ndongozi z'igihugu bariko baratanga akarero keza kubifuza bose kuja mu gisata c'uburimi yego kuko nagomba ndakubwira ko ata gihugu na kimwe ugerageje kugira amatohoza canke ukarondera coba carateye imbere iyo igisata c'uburimyi kitaratera imbere rero kera bari bazi ko mu burimyi uburimyi ari igikorwa c'abantu bakenye gusa banyarukari babuza kandi kazi mugiye ikintu kiryoshe no kubwira nanje akazi ndagafise muri Action pour na Agribiotech kandi mpembwa neza ugandarima ariko usa neza no ko amafaranga yo mu burimyi uhora uja kuzika amaguru yaryoshe gusumba yanje kuko gukoresha miliyoni 10 kuronka miliyoni 50 60 bakoresheje miliyoni 10 nta gitangaza kirimo mu burimyi ako kantu gasubiremo kuronka gukoresha miliyoni 10 ukaronka miliyoni 60 mu burimyi aho nta gitangaza kirimo inyungu y'imiliyoni 50 neza cyane mu mezi 3 ko numugisha wateye habasigaye ikirere ikirere naco ntaho ndabigena n'Imana yego imvura iragwa canke irikaka ukimbura nta gitangaza kirimo rero kubera incabwenge nyinshi ziriko ziraza mu gisata c'uburimyi ni ibintu vyo gushima cyane kuko bitutuma bwa buhinga bwo kurima bwa bumenyi mu bijanye no kurima tushobora kubikurikiza kera abarimyi ntibari bafise ababafasha ntibazi ngo dutera gutya ikigori ndagitera gutya ndatandukanya gutya mubwo uko biriko birajamwe incabwenge nabo twigisha abavyumva n'ingoga baba agronome tukabafasha kubagirisha amaformation abafundi b'indimo bagaca bashikira abanyagihugu abandi nabo bakabijamwe babizi koko nk'ubu nkawe ndaguhaye urupapuro rusa ni fiche technique ico bitaho ningo ko wize rero muri Action umunsi dutanga aya mafumbire yose nakubwira umuntu yaje kugura ifumbire akavuga ati jewe ngiye kurima ibinyantete tumuha ifumbire ibinyantete nyene yavuze ati ngiye kurima umuceri tumuha ifumbire y'umuceri azokoresha ashatse no kurima ingano amasaka n'ibindi ni gutyo amafumbire yose arahari ariko ku ruhande rw'ifumbire turafise n'ico twita kavundisha mwavu iyo kavundisha mwavu twabonye ikibazo c'uko ubu uye inka si nyinshi cyane mu gihugu c'u Burundi hanyuma uretse n'inka na za nyabarega abanyagihugu bahora bakoresha twabonye zirimo ikibazo ko nyabarega imara umwanya munini imara amezi 5 amezi 6 kugira ngo ifumbire iboneke kandi ijya si ifumbire ivunze iyo tuvuze kavundisha mwavu iyo tuvuze umwavu uvuze nyabarega si ifumbire ivunze n'amasaboze bimba ikinogo bagashiramwo umwavu hama uwo mwavu muri ico kinogo uboreshwa n'ibintu vy'uruziri biba birimwo kuko amase avundishwa n'utunyabuzima nyene utwo tunyabuzima rero n'utu etre vivant natwo tugira ubuzima nk'ubw'umuntu iyo temperature ari nyinshi nkuko mu kinogo nyene muri nyabarega haba hashushe cyane utwo tunyabuzima ntidushobora kubayo duca dupfa canke tugahunga nico gituma yamase wa mwavu ufata igihe kirekire kugira ngo uzovunde rero dufise ubuhinga bwo kundi bavundisha ayo mase bakoresheje iyo kavundisha mwavu akaritiro kamwe gusa kakavundisha itoni y'umwavu mu minsi itarenga ukwezi kumwe akaritiro kamwe kaje usanga kari mu gacupa gatoya kari mu gacupa gatoya kandi kaba kari ku mafaranga make cyane nukuvuga ko acava kuri amezi 5 akagaruka ku kwezi kumwe gusa imisi 30 imisi 35 ahantu hasigure neza Fabrice uvuze uti
kugira ngo tuganye umwanya canke ducunguze umwanya umwete hari umwavu haruvunda mu mezi 5 anarenga ariko ukoresheje ako akavundisha mwavu gatangwa n'ishyirahamwe ryanyu Akishar Purna Agribiotech bifite ukwezi kumwe nako nyine hari igihe tudashobora gushika bitewe n'ifumbire canke umwavu wagombye kuvundisha kuko hari nk'umuntu ashobora gukura amase mu ruhongore ngo aje kuyavundisha avunde neza ko amase avunze ameze kujya kwifu yego ayo mase kubera avuye mu ruhongore yari asanzwe ari mu rugendo rwo kuvunda processus de decomposition arihuta cyane no kuvuga ko ntashobora kumara umwanya umwe na wa undi yegeranije ibisigazwa byo mu murima akavanga ibitumbatumba by'ibitoke akavanga uko iyo kavundisha mwabikora ku kintu cyari cyo cyose cyitwa ko kibora si itegeko ngo umuntu aba afise mu ruhongore inka dufata ko atani zihari ivyatsi naho ejo mu mwonga kahira ivyatsi akegeranya itoni agashashira ko iriti rimwe gusa yakavundisha mwavu kuko iyo kavundisha mwavu icija kugwizamwo twatunyabuzima tugaca tuba twishi tugaca tukukuta wa mucafu tumaze kugugutana two nyene dupfiramwo tumaze gupfiramwo nitwo tuyaha utunyabuzima twinshi no gutuma ayo mase agira agaciro mu murima kuko isi yimbuka uko ubuhinga bubitubwira isi yigwijemwo imisiba n'ibikogoshe nimba natahuye neza natwo tuba twapfiriye muri wa mwavu kandi aho twapfiriye twotwo tuguma tuvuka aho twapfiriye tuguma tuvuka nkuba ko utwaye wa mwavu mu isi ndimwa yawe utwayemo twatunyabuzima nitwo dushasura twaguma tuvukamo bako yamase abafisa agaciro nimba ntahuye neza ukoranye na Akishar Purna Agribiotech na cyane muri kavundisha mwavu ntibikenewe kutunga inka kugira ngo ugire umwavu wo kurima udufatanye ko atanizi kihari kuko urabona abantu dusigaye tunabesha ngo twagize amase y'inka ngo ndaguhaye bene y'amase y'inka kumbe nafashe ivyatsi by'ubwoko bwose njana mu ruhongore inka itakwa amase rimwe candakurayo ngo ndaguhaye amase y'inka kumbe ni ivyatsi gusa iyo tuvuze amase y'inka n'amase y'inka nyene apana ivyatsi ari gusanga umunyagihugu ariko aratsindagira umutoto mwisemo ngo namase kumbe nyene niyo yaronse amase adafise karite amase y'inka n'amase yavunze agapfiramwo n'utunyabuzima iyo two tunyabuzima tudapfiriyemwo ayo mase nta gaciro kari nabafise to dufata amase ko abariyo akungahayemwo zangaburo igitegwa kija gukenera iyo ayo mase atavunze neza zangaburo ntishobora gukungaharamo Fabrice uri kura tuyagira kamaro ka Purna Sampurna uratubwira kavundisha mwavu n'ibindi musanzwe mutanga mu ishiramwe ryanyu uno munsi uramaze kuba ubona ibiharuro uramaze kubona umwimbu iri uno mwavu utanga umuntu ariko aratwumviriza ni ikihe cyotuma yumva yo kunda cyane uburimyi ugerageje gutanga experience yiwawe canke ababitura muri Purna Sampurna icambere cyo no kubwira uretse ko kuzimbuka atari byo noshira imbere ko kuzimbuka naco bivuze imbere yo kuraba ikintu kizimbutse uzobanza uraba agaciro kacu karite yacu yego no kuvuga ko ngerageje kuraba ko bijanye n'ivy'ubutunzi bw'igihugu uyu munsi isoko mpuzamakungu hariho ivyimburwa bimwe udashobora kurondera isoko aho wishakiye mu gihe waronse uwo mwimbu hakoreshejwe amafumbire mvaruganda engrais chimique baba bakeneye imfungurwa kama bio ivyo bintu bio rero ku isoko mpuzamakungu nivyo biriko biraronderwa cyane uwo munsi rero iyo uriko urakoresha ifumbire kama Purna Sampurna bigufasha kuzoronka gwa rupapuro ukwemerera ko mwimbu wawe ari bio kugira ngo wironderere isoko ahariho hose uvyemerewe n'igihe umwimbu utarimwe ubumara ikindi gica gikurikira uyu munsi urabona abantu benshi baragwara bakaja kwa muganga bakababura ingwara rimwe na rimwe abantu bagaca batemana ngo n'uburozi ngo baruganye kubera umuntu yagwaye bamubuze icagwaye yego rero ahenshi birava no kuri aya mafumbire mvaruganda n'iyi miti dupompa ibitegwa abantu usanga bariko barajya bitanaronzo canke bitatezwe kubera bijya bi produit nivyo aba yakonsomye kandi navyo vyonona amagara y'abantu nico gituma usanga bagwara n'amakansere ku myaka 15 imyaka no musi yayo kubera ko ibi produit tuba turiko turakonsoma tutazi iyo bivuye ibihugu biba vyarabikoze wabo ntibabikoresha birungikira twebwe ntituzi uko bikoreshwa ntituzi birimwo mugabo abanyagihugu bakagomba bipompa nko ku rutomati akarorero rutomati kuva rutegwa gushika guhimburwa baba bariko barapompa bijya bintu nk'umwana araciye iruhande aragiye impene canke arengana akarutora akaruhekenya uvuga ko ariye vya bintu nyene vyose uri karapompa bagira ngo niwe musirimu
ariko wa mwana guhamuye akarurya canke nayo bakaruha guha mu kabare ngo ni salade ukarurya nuvuga ukonsomye uriye yama produit bapompako. Rero nivyo nyene tugomba gukuraho. Ikindi kidasanzwe cotuma umuntu wari wese ayihurumbira no umwimbu kuko urumva wayikoresheje iyo fumbire ikorana n'isi igakorana n'igiterwa mu gihe y'amafumbire mvaruganda yo yakorana n'igiterwa gusa urumva aho bitandukaniye. Fumbire kama ikorana n'igiterwa ikongera igasubiza akanovera isi igafertiliza isi vuga ko yasi yawe nayo uri kurayisubiza akanovera ku buryo mu myaka iri imbere ishobora kuguha umwimbu atana amafumbire urinze gukoresha kuko yarisubiye ko yasubiranye akanovera. Vuga ko isi iyo rero ifise akanovera irihagarara ko niyo habaye ibiza icyo twita maria climatique mu gifaransa. Isi isanzwe yitunganije neza iri fertile yimbuka iraheza ikigwana kigafasha ca giterwa hama ingwara zikagabanuka z'ibiterwa umwimbu ugacuba mwinshi. No kuvuga ko ivyo byose byashobotse umwimbu utegerezwa kuba mwinshi. Vuga ko wakoresheje uburyo buke nta ngwara zajemwe kugira ngo uze gupompa ya miti yindi kubera ko igiterwa cakuranya ubuzima gifungwa zikwiye n'umwimbu uja kuba umwimbu mwiza cyane hama umwimbu zirakanenge mu bwiza no mu bwinshi. Turumvise akamaro ka purna sampurna. Tugende kuca amafaranga naho bo batora bimeze gute? Amafaranga si menshi kandi amafaranga turumva inyungu nyinshi za zino fumbiro kama. Amafaranga ni gute? Ubatora gute? Abari kure iyo fumbire ibashikira gute? Urakoze cyane. No kuvuga ko kuca amafaranga yo arahindagurika mugabo kuri uwo mwanya ndavuga uko bimeze. Ifumbire iritiro imwe igeze ku 24,000 ariko si menshi kuko iritiro imwe ikora ahantu hanini cyane. Iritiro imwe irashobora gukora kuri are zitandatu iritiro imwe gusa. Iritiro imwe are zitandatu n'ahantu hanini cyane. Hama aho abantu bashobora kuyisanga naho turiko turagerageza kuyikwiza mu gihugu cose kuko turiko turondera uburyo uwo ari we wese mu gihugu cose ashobora kuyironka kandi bimworoheye. Nk'ubu ahiri cyane gusumba ahandi ni mu ntara ya Ngozi naho nyine kubera ko hari amashira hamwe mva makungu ariko akorana na Akshar mu gutanga imfashanyo mu banyagihugu ba Ngozi na Kayanza amakoperative n'imigwi y'abakenyezi bariko bariteza imbere bagiye hamwe. Ayo mashira hamwe arabaha imfashanyo zo kugura ifumbire kama ari mvaruganda ifumbire kama. Rero ayo mashira hamwe yaradusavye ko twoshira ama stock muri Ngozi na Kayanza. Ngozi na Kayanza rero hariho ku isoko ku masoko yaho hose ifumbire irahari. Aha aye ibujumbura biroroshe ni hajya hepfo ya Kote kandi ya Musumba Style. Ni Mwaro irahari hariho umudame yitwa Ani afise arongoye bureau de courtage Kebuke. Muri Zabururi naho nyene bariyo umushinga amateka batazira cokoroko no mu distributeur muri Bururi. Muri Rumonge Nyanzarake Makamba Nyanzarake hariho Sumako ni koperative ifise na microfinance yitwa Sumako nabo n'aba distributeur. Rero turiko turageza ingene ishobora gukwira mu ntara zose uko leta yaduhaye uruhusha rwo gukwira igihugu cose nanabidusaba kuko babona neza akamaro ko gukoresha aya mafumbire kama kugira ngo turabe ku isi y'u Burundi yoguma ari isi y'akanovera koko. Yego nuko umurongo uruguruye urashobora kubaza ikibazo iki canke kiriya. Fabrice Ndwarugira yaje ava muri rino shira hamwe rihingura ifumbire kama purna sampurna nimero ni 62 22 55 96. Ariko Fabrice imbere yuko twakira n'abariko baratwumviriza urashobora kuvuga uti maze kubona ka inyungu nyinshi zino fumbire nakaye kajambo wobwira umurundi n'umurundi kazi na cyane ko burya yavuye kwa nyine icubahiro rishikira bose. Nyine icubahiro turamubona ubu yama mu mirima hirya no hino. Akajambo kamwe ku murundi n'umurundi kazi dusubire kwitongo. Oya ntibusubireyo uvuze ngo musubire kwitongo ucumengo ubwiye abantu bose ngo nebavuye Bujumbura baduge iyo baje bavye. Oya ahubwo ni murime uko urashobora no kurima utaduze. Tanga akazi yuvuka urahafise barime
mugabo ico gisata c'uburimyi twese tugishoremwo kuko nanje imbere yuko akishare impakazi nuko imbere yuko ndayikorera nuko nanje ndi umunyagihugu ndi umurundi yego kandi maze kuba ndi umurundi na jewe nuko mfise itongo uretse kuri mitongo giwanje ni wawe uhambwiye no gusaba canke nkahakota harima kubera izo nyungu mbonamwo rero no hamagarira umurundi wese ahari kugira urukundo rw'igihugu agakunda igihugu iyo tumaze gukunda igihugu rero duca tugerageza gukingira n'amatungo kama amatungo rusangi y'iki gihugu iyo tuvuze amatungo rusangi turumva mu ibidukikije nta na kumwe tuzoshobora kubikingira tugikoresha ibi bintu mvaruganda ibi bintu dukura hanze ngo ni imiti ngo n'amafumbire mvaruganda kuko bironona igihugu ntituzogikunda tugikina n'amagara y'abantu mu kubaha ibifungurwa byabonetse muri ubwo buryo kuko umurimyi ari hariya tuvuka we ntavyazi bizwi namwe bwe mwize mubizi mu bitahura nimwe muzi ivyo mafumbire mvaruganda yonona n'ivyo akiza ega aratanga umwimbu ku nguvu mugabo ibifungurwa dukuramo navyo ntivyorohereza amagara y'abantu canke ibidukikije no hamagarira umurundi wese ahari kwitanga mu gisata c'uburimyi na cane cane ko abarimyi benshi bazi kurima muga ntibazi kurima ico bisigura ntibazi n'amategeko ntibazi ibibafasha ntibazi ubuhinga ntibazi icemewe n'icitemewe kizira allo ntibazi ivyemewe n'ibizira twari dukwiye rero ingene turonka abantu baciye ubwenge ku buryo baca mu gisata c'uburimyi kugira ngo bafashe abantu bato bato gutahura ati ibigori babirima gutya kugira ngo wimbure neza batandukanya gutya kuko kera wasanga bababwira ngo ni santimetero 50 hagati y'isemo n'irindi ivyo ntibikibaho muri maba yawumaza atakintu yawushizemwo bagakoresha ibintu vyinshi kandi baja kwimbura bike urumva ibintu byose bisigaye vyaragoranye ku buryo umunyagihugu akeneye umuntu amuha umuco n'ubuhinga bw'icokorwa mu gisata c'uburimyi allo Allo. Mwiriwe. Mwiriwe. Smari wa moto. Mzuri. Ushasikia Fabrice? kinafanya kama vile kukuproduce. Nimepata vizuri kabisa. Hii ni shirika na ni kampuni nzuri. Kampuni nzuri sana. Kampuni nzuri ya kweli, lakini sijui kama ngeni lugha yetu ya East Africa Community kama anaisikia vizuri sana Kiswahili. Swahili? Nadhani anasikia vizuri sana. Ngurumva igiswahili ka Fabrice. Ndacumva ariko sindakivuga cyane. Aracumva ariko ntakivuga. Ariko ngaho ni ikintu cya mbere urazi mu rurimi. Ikintu cya mbere ni kumva. Kushura urashobora kushura kandi cyangwa kuvuga kuko utararanganya ariko ikintu cya mbere ariko urashobora kumubaza mu giswahili akakwishura mu kirundi nta kibazo. Neza cyane. Muulize. Ndugu yangu mimi ni kwanza kaniulize hiyo kampuni yenu kusema kwenye nchi yetu ya Burundi ipo kwenye gani au mikoa gani ya Bujumbura? Ngo yoba iri hehe mu Burundi muri rusange? Burundi muri rusange nebaza yuko nk'ababegera nibaza ko ari ngaho Bujumbura. Yari ngaho Bujumbura. Ari ngaho Bujumbura yo dusanga kuri Kotebu. Iruhande ya Musumba Style. Ya Avenue de la Culture numero 23. Iruhande neza ya Musumba Style. Nimesikia vizuri sana.
ya kwamba tu bado inapatikana hapa Bujumbura na inapatikana pale Katebu karibu na Muzumba Steve. Ni vizuri sana, lakini ushauri wangu ni kwamba mngejaribu sasa kusambaza katika mikoa mingine ambayo hivi sasa tumekuwa na mikoa isiyozidi 5 Burundi mzima. Ashabisema na watakia tu kazi njema na muzidi kupanua hiyo kampuni. Asante sana msumari wa moto. Naam, tuko pamoja. Asante. Urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane, ariko arashima ibikorwa byanyu nivyo bari hano mu gisagara. Urumva abantu bose barijokiye kurima Fabrice. Ego cyane, uretse n'ivyo turiko tura BBN ikigo c'ubugenduzi bw'ubuziranenge yo kiradutunganiriza certificate kugira ngo kuko Burundi nico gihugu conyene muri East Africa gifise ihinguriro rihingura ifumbire kama. Muri East Africa no Burundi gusa bufise ico kintu. Rero BBN yaragereje kurondera amategeko mpuzamakungu agenga ico kintu c'ifumbire kama. Rero baraje kugira ivyigwa kuri iyo fumbire. Ubu bageze kuri etape ya nyuma kugira ngo bashobore gusohora certificate kuri Société Actuelle pour la Santé kugira ngo dushobore naho gufasha nibi bihugu bidukikije Uganda, Tanzania, u Rwanda nabo baze mu Burundi gusaba ivyo vyiza kugira ngo nabo bigende neza. Imbere yuko turangiza Fabrice, ibutsa abariko baratwumviriza na cyane bon wavuze ati agacupa kamwe canka karitiro kamwe karafasha kuma arumenga 6 wibutse n'amafaranga naho bo basanga muri rusango, nibutse n'akamaro ka kino fumbire kama. Ngerageje gusubiramwe aho bashobora kuhisanga, nababwiye Ngozi mu Kayanza ko dufiseyo ama point de vente, ama stock. Turafise Imwaro muri bureau de corotage Ikebuke, turafise Ibururi umudistributeur umushinga amateka batazira Cokoroko, no n'abari Nyanza Rake muri cooperative canke microfinance Sumako. N'ahandi henshi haza Gihanga hari abadistributeur za Cibitoke hari abadistributeur. Uretse ko turagerageza kandi kwikwiza hagati mu gihugu, nuwo wavyumvise ngaha abishoboye wo mugwiza tunga arashobora kuza gusaba distribution agakora iyo business, akibazo na kimwe arahawe karibu. Igiciro gushika umunsi n'ibihumbi 24 kwiritiro. Aracari make kandi ntituteguye kuduza yasumba vuba kugira ngo umurimyi wese abanze atahure neza ifumbire na iritiro bavuze ko ikora mu mara 6 ku bihumbi 24 gusa. Yego, no kuvuga ko ihegitari yose twara maritiro 10. None muhora munguka jewe numva umenga muraho. ama ara 6 ku bihumbi 24 gusa. Yego cyane gose. Hajye bafumbira kangahe? Ni gatatu. Ugitera igitegwa aho bitamo mumero muri germination hama no muri floraison. Ihegitari ibigutwaye maritiro 17 yonyene. Ukimbura neza umwimbu mwiza mu bwinshi no mu buziranenge. Twibutse kavundisha mwavu na kavundisha mwavu rero yo yurumva n'igitangaza muri iyi minsi biteguriye umwaka w'uburimyi saison A, bari bakwiriye kwitegura kugira ngo barondere iyo kavundisha mwavu. Kuko iyo tuvuze ifumbire iratandukanye n'umwavu. Iyo tuvuze amase y'ibitungwa aratandukanye n'ivyo twita engrais yaba chimique canke organique, yaba ifumbire kama canke mvaruganda. Ni vyiza gukoresha ry'amase y'ibitungwa canke bakoze bifashishije ibisigazwa vy'ivyimbugwa. Amase rero ni kirumara uko araryosha isi akongera agafasha mu gukinga inkukura, ni vyiza kuyakoresha. Rero bari bakwiye kwirondera ikavundisha mwavu bakegeranya ibintu vyose babonye bimere bibora, icyo cyose citwa ikibora, batarinze no kurondera ayo mase y'inka bakegeranya ibiri igihumbi, sinzi ngene mu bipima bambwira ngo dupima gute. Yego, itoni y'umwavu cyo twita amadeshe organique bakahashira ko gusa iyo fumbire iritiro imwe yakavundisha mwavu mu misi tarenga 35-40 amase akabari tayari ko bayajana mu ndimiro. Umva ko ari ibintu vyoroshe no utagira inka nawe ntiyobura haja kwahira ivyatsi. Nuko rero bayijukira iyo kavundisha mwavu ko izobafasha cane gose muri iyi ntango y'irima, na cane cane ko mu Burundi urabona ko ikibazo c'ifumbire kitariko kiracahari gose.
dukwiye rero yuko abarimyi babimenye iyo bari hose kugira ngo tubafashe kuko nibo badutunze. Yes, muri rusange urumva ko uhamagariye abarimyi eka n'abadandaza muri rusange. Yego, hari abamaze kubitahura abundi ko ndakubwira ufashe nka Caritas Burundi uho na Caritas International yamaze kuza kudusaba ko twokorana mu ma projet bariko baragira gufasha abanyagihugu, ariko Caritas Burundi yoyo hamwe na PAM mu banyagihugu bariko barafashwa baramaze gutahura uwo mugambi bariko bakoresha iyo fumbire mu mazone d'intervention yabo yose. Nayo ma ONG amashirahamwe mva makungu za AFC IRC abo bariko barafasha bose bariko babaha ifumbire kugira ngo barabe yuko botunganya ikibazo c'amagara y'abantu. Haje umudandaza muto nawe muramwakira. Uwari we wese nta mudandaza muto abaho apfa kuzana amafaranga twe turamwakira. Muramwakira. Turavugana buke tukaganira bigashoboka. Nawe ushasuze. Je namaze kuza wese namaze kuza. Ikiganiro giheze ucunyaruka. Kabisa. Tuvugane turabe dutekeniki. Fabrice urakoze cyane. Namwe murakoze cyane ndashimiye radio Voix d'Espoir. Iri kiragerageza cyane uravye ibikorwa vyayo ku kibazo gisata c'uburimyi muriko murakora. Saba n'abandi bose bari muri iki kisata cyo kumenyekanisha amakuru bashira inguvu nyinshi ku kisata c'uburimyi kuko abanyagihugu bato bato nta makuru bafise. Kandi hajya bavuze ngo mu ndaharara inzara hakazinduka inzigo kandi ujya munyagihugu muto ya waruguru avyukanye inzigo. We nawe uragusanga Bujumbura guko uja ku isoko ngo ibintu vyazimvye kumbe vyavuye kuri wa wundi ya ruguru yavyukana inzigo ntaje mu murimo. Ariko muca mudufasha muri akishare mukabaha ifumbire hanyuma bakarima. Uretse kubaha ifumbire gusa twebwe ntituri babandi dutanga ikintu ngo uraduhaya yawe turavanye ko twebwe turagufasha tukagukurikirana. Hariho superficie no vyita gute, hariho uburinganire bw'isi ndimwa yawe uba ufise tukagusaba ko tugukurikirana nko guhera ku hegitare 3 aho uburi hose mu gihugu tukurungikira umuhinga wo muri Akshar aza kugufasha kukwereka ati barima gutya gira gutya tandukanya gutya ifumbire nayo yikoreshe gutya. Ubwa mbere tukaza kubikwereka kugira ngo uzurongo uwo muri myarariya arabariya oya ntaturiya ni kubura mwaje hageze mwakoze cyane mwe mwariko muradukurikira mu kiganiro Hope Sports na Chanceno nako mu gice cya kabiri twari kumwe na Fabrice Nduwarugira yaje ava mu mwishiramwe Akshar Purna Agri Biotech asanzwe ari umuyobozi w'ubudandaji. Mwumvise bitari bike mushaka kurangura mwebwe badandaza mwebwe mashirahamwe akuze canke nayagitangura murahawe ikaze namwe baremye mushaka kurangura canke kugura iyo fumbire Purna Sampurna ekana kavundisha mwavu muhawe ikaze kugira ngo muandanye muteza imbere gisata c'uburimyi na cyane ko na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira uyu na nuriya kwitaho igisata c'uburimyi kuko ni ingirakamaro. Mwakoze mukanya ibiganiro birabandanya amasaha 28 kuri 28 iminsi ndwikundwi kuri Voix d'Espoir ijwi rire mesha tubabwira tuti bye bye.